umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashengereye twaracitse ivutu gose kuko bwa mbere ho vyabaye giturumbuka nta numwe yaravyiteze twari twiteze kuzobona umukuru w'igihugu mpanuzwa jambo yabaye mu mabanga umwanya wa mbere munini muri historia y'abakuru b'ibihugu yarabaye niwe umukuru w'igihugu yaratwaye umwanya muremure Uburundi yari yatanguje n'inyigisho zo kuzirikana igihugu inyigisho zariko zirafasha abantu benshi guhinduka twamubonamo rero umuntu azoba kiremesha mu gihugu umva ufise umukuru w'igihugu nka Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ngaha ariko aratwara igihugu ugacugira Domitien Ndayizeye ugacugira Sylvestre Ntibantunganye ubona umutahe munini cyane ku gihugu sinzi ko urabona iyo abatumye ko bagahurira mu kiganiro akaganira abarundi bariga yumvire rero uruhombo twagize mu gupfa kwa Nkurunziza yumvire hajya hariho ntakubesha hari byinshi abakiba nitwari bwamuhage majambo make yagiye iyo umuntu ukunda umuntu uvuga ngo uragateba gupfa ntebe kurira uragasaza wisaba uragateba gupfa ntebe kurira umva rero ko yapfuye kare yatumye turira iyo ateba gupfa ituba turarira kuko hariho byinshi hajya niyo bwatubwira amabanga yose y'igihugu ndamwibukira ko ni byinshi kuvuga make kuvuga bikenewe kurinda bano murundi umwana akiri mutoyi yarezwe je nibaza yuko abantu bamureze mu ndero imwe y'ikirundi kama. Ikibazo ca mbere nifuza kubaza ati mbega amakubu igihugu cacu caciyemwo mu Burundi harimwo abantu babiri baguma bagaruka hariho umuhutu n'umututsi ico kintu abo bantu babiri baguma bagaruka bateranya abarundi mbega abo bantu ni bande n'abarundi baje bavaye kugira bateranya abarundi vyagenze gute bavuga ivy'abahutu ivy'abatutsi ivy'abatwa n'abaganwa benshi ntibabivuga kubera urukundo bakunda abo bahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaganwa babivuga kubera inyungu bagomba gukamisha z'ubutunzi canke za politike byose tuvuge ko ari iz'ubutunzi kuko na politike irashikana ku butunzi ku bantu bamwe bamwe muri make rero abahutu abatutsi abatwa n'abaganwa n'abantu bamyeho kuva na kera narindi ngaha mu Burundi abo bantu mugabo abahutu b'abarundi baratandukanye cyane n'abahutu b'ababirigi abatutsi b'abarundi baratandukanye n'abatutsi b'ababirigi abantu babiri batandukanye umuntu yashobora kuba umututsi uyu munsi bimugoye agakena agasubira mu butunzi agasubira akaba umuhutu abantu babiri bavukana umwe yaraba umuhutu w'uwundi uwo muntu akenye yitwa umuhutu ateye imbere akisunura mu butunzi yarabwira mwene wabo ati iyo amutumye ati uraraba abandi utuma je sinkira umuhutu wawe hari muze mubazi batungwa nayo hari iteko ry'umwami megari ryo mu 1914 ryemerera abantu kwihutura no kuvuga yuko bakwije inka zine umuntu akwije inka zine niyo bakibereye kwitwa umuhutu yaca yihutura akaba umututsi nawe akagira abahutu yaba rero abahutu bari bahari mu Burundi boca bavuga igihutu yaba ari abatutsi mu Burundi boca bavuga igitutsi yaba ari abatwa mu Burundi bwoko mutwe ndavuga ubwoko boca bavuga igitwa amadini cabaye ikiru aho nayo madini nyene ntiyumvikana hagati yayo idini imwe jewe idini ryacu ryo rikomeye nk'uno munsi ubajije abarongoye katolika arakwemeza yuko idini rya katolika ari ryo dini rikomeye cyane kandi uriko urabiraba umenga nivyo wabira ritunganije atakajagari karimwo nyene bambara neza bafise amatongo manini bafise amashuri akomakomeye manini aha mu Burundi no kwisi rya no hino naho hari aho katolika n'uwo bajyanka wankuru kwabo ukemera ko rozi kwiba kubyo ko bigaruka ugiye mu baporoti bagwata ha mu baporoti hariho udushengero n'ibishengero binini bati nka Pentecote yakomeye cyane gusumba Ezebu canke gusumba ishengero ry'umwami Yesu yaje kuwa kane imvura ihise canke akazuba kakirasa bise afise n'amazina menshi cyane ayo mashengero yarakoze ibintu yarazanye akabikabishe mu bantu ibindi vyaciye biza inyigisho baradukuye kuri basokuru batubagiza inzuzi zacu imisozi yacu turiga za Danube turiga za Volga turiga za Rhin turiga amatayiga n'amatundra n'ibiki tutazi canda tutazi urwavu tutazi ibiki vyanda gutake mu mutwe benshi babaye nk'abasazi urumva rero umutwa abatwa barabahinga mu vy'ubucuzi barabahinga
mu vyo gukora ibigwanisho mu vyo kumenya ubutare no mu vyatumye abatwa hajya umunsi bavuga ko ari la minorité nibo bakeyi ariko hari vyabishe vyinshi icyatumye abatwa cyane cyane bapfa nuko wiravye bidora tuvuga ico nshobora kwemeza nuko mu Burundi abantu bataziye rimwe kuko kera abantu bari bababeshweho na chasse na cueillette kurya ivyamwa vyo mu gahinga vyo mu ishamba no guhiga ibitungo harabaye ibintu vyo kuduteranya baje batwumvisha ko tutari bamwe tutari abarundi tudasanga twese atabarundi Uburundi barabusambuye mu bisanzwe basanze turi abarundi mu nyuma batugira abahutu n'abatutsi n'abatwa kandi twara abarundi ko twavuga ikirundi dufise imico y'abarundi turya indya z'ikirundi dutamba intambo z'ikirundi dufise inyambaro y'abarundi dufise imigenzo y'abarundi bwa munyuma batoya ivyo nimwibagire baraza mu rugo umuvyeyi afise abana batatu bakamubwira bati hagarara ngaho bagashako ka kantu bapima bati uyu unye n'umuhutu bagapima uwundi bati uyu n'umututsi naje hariya ubana bawe bagapima uwundi bati ujya n'umuhutu ugasanga muri rusa abana babiri babaye abahutu uwundi abaye umututsi canke babiri abaye abatutsi uwundi abaye umuhutu ko mutoyaye abana bose ni gwanje nabavyaye bati reka aho uraraba neza ntihabuze umuntu yakuvyariye abana we ngahanye batohoza abana ahubwo nibaza ko araburya bakabashyiraho ku wundi muntu mbega umuntu agwaye kwa muganga umuhutu agwaye bamutera amaraso y'amahutu canke umututsi agwaye bamutera amatutsi n'umuzungu ari umuzungu agwaye akeneye amaraso je ndagenda nkamuha amaraso ega turi bamwe turavye neza usanga turi abantu bamwe kabisa gusa dufise irangi ridasa bivanye none umuntu niya twariko turavuga nk'umuntu yakuza ry'amateke n'amavoka ntashobora kugira imisa imwe n'umuntu yakuza anywa amata ajya n'intete nk'umuntu yoba iminsi yose arya umuceri akajya n'amafiriti ntashobora gusa n'umuntu yama ariko agira ibijumbo bidahwase agasanga ariko abikoza imikembe canke imyumbati bita imivunde n'imikwenyi umuntu kenshi uko arya niko asa ndagusubire mu majambo make kubandwa bivuye muri vuga kwibanda abarundi n'abantu basenga bemera Imana no mu kubaka inzu zabo basigaza intoboro zitatu mu gasongero bita udutobora amana izo ntoboro zitatu zavuga yuko Imana kenshi bavuga abarundi bavuga ko Imana irimwo abantu batatu bijya ngo batubwira muri katolika ngo Dieu le Père Dieu le Saint-Esprit abarundi bari babizi kera cyane bavuga ko ari Rugaba Rurema na Rugirinka n'ibibondo kutuzi neza yuko ivyo bintu bitameze neza vy'umuhutu n'umututsi n'umutwa n'umuganwa ko genre ari ibintu vyazanywe n'abarengero timbega kubera iki gushikana n'ubu no muri constitution y'igihugu cacu bikirimo nakubwiye twari ishano ryinshi aho general riye kumbure nshobora ko uko wiga cyane hajya ni kujya ryinshi nawe ujye wariye sirike je biko yamperamwo uniko ndogorora hajya muri biya vya Arusha hariyo impapuro nyinshi z'ibintu bita reserve ati turasinya imbwa kuri ibi turabangiriye harizo batemeye ngabo bamwe bakavyemera bakareka kuvyemera bavyemeye kumbure bati bizosubira bitugarukane ega no babaye amasezerano ateye kigikumu bati inzu yanje ntiyari bwaherereka twe turaganira manze mpeze inzu nibaza conyene kwisingira ngo atamuntu afise indege yiwe je muhanurwa mu bihugu vyinshi abantu bafise ivyo amajete privé iwacu nta muntu afise jete privé aha mu busanzwe twese turabakene gusa ntituraboro ntiturabinazi twese ntiturabarushwa muri iyo migumo mu butunzi hariho abinazi umwe atanu umuyaga umutwara ashobora no kwinaga kwa hasi hariho umurushwa iruhande yo kugira ubwo bukene bw'ibintu afise n'ibyago byinshi aratsitara ariko aragenda hagatuka aramuja mu jisha ugasanga bwiye mu maso abiri ashobora no kubona wakikure baramwoneshereza niyo arimye ugasanga n'umurushwa ariko abakene abarundi bose n'abakene kuko umukene umuntu agifise icyo akeneye amahoro nshuti mukunzi wa Irebe Media Irebe FM uri mu Burundi cyangwa mu mahanga ndakuramukije ndakwifuriza amahoro y'Imana yuko amana nawe nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo hamadusura dukengurukira namwe bakunzi ba Irebe Media aho uri hose kukigoro mwabamugira mu gukurikirana ibiganiro byacu novuga kuri YouTube dushirako mukagira commentaire mukagira like novuga mukanabihereza n'abantu benshi novuga mukagira ama partage biradushimisha cyane bitwereka yuko ivyo tubahereza
tudatamba twirorera cyane cyane tuba twifuza yuko kenshi twigishanya biciye novuga kuri ibi biganiro kenshi tugenda ducisha kuri YouTube ya Irebe Media. Rero kuri micro ni Beni, behind the camera ni CK Professional, ikinyamakuru naco ni Irebe Media, kuri YouTube hama kuri ubuga ngurukana bumenyi bwa novuga site web ni www.3 hanyuma Irebe FM hanyuma akadomo hanyuma com. Hanyuma ku radio naho ni 91 n'ibice 4 cyangwa n'ibice 40 bivanye ni radio yaho. Uno musi naho numutumire witeka kumbere twatewe iteka kandi bakunzi ba Irebe Media twasuye gutegwa iteka nababari ati muri no minsi turi mu kazi kose twatewe iteka novuga numwe mu basanzwe bakurikirana novuga kahise k'igihugu cyacu Burundi hafi asanzwe azi ibitari biki muramuzi je ko muri no mwita mutama canke mushinga nahe bivana nuko aza kunyemerera cyangwa umwigisha novuga w'amakaminuza Karegwa. Karegwa rero aza kudusigurira byinshi kubijanye na kahise kacu k'igihugu cyacu Burundi ciza. Mbega vyagenze gute? Mbega bijya na biriya tuza twumva baje bava hehe? Cyane cyane bajya twunze kumva bacenyishijemwe abarundi. Cyane cyane ujya muntu mvuze kumva ngo n'umuhutu, ujya mu mbega ujya muhutu yari inde? Mbega baje bava habo ba. Mbega vyagenze gute kugira ngo bateranya abarundi gushikaho bamwe dukora tutabona basukuru bacu, bamwe dukora tutabona basukuruza bacu. Vyagenze gute? Yes rero ndababarira ati rero no musi baza kwiga byinshi. Twatiwe iteka rero na cyane cyane ku biganiro tumaze imisi tubaha ku biganiro novuga umuhinga wa kahise Aloise Batungwa agerageza kudusigurira byinshi kubijanye na kahise kacu. Twarabonye benshi bagumye mutwandikira tubazane novuga umushinga naye Karegwa nawe nyine kugira ngo agire icyo bivuze ko rabonyene kubijanye na kahise kacu k'igihugu cyacu ciza. Turaza kuyagana byinshi reka kumbere sindabe twara umwanya mvuga amajambo menshi kumbere reka ndamuramutse amahoro muto. Gira amahoro ndabaramukije n'abariko baratwumviriza kandi abashimiye yuko mwantumiye muri iki gihe kirangiza umwaka ngana akayo keza ko kunyipfuriza umwaka mushasha ngiye gutanga nanje ndawipfuriza tukawipfurizanya na cyane. Mbega umwaka wagenze gute ku uvuga ku muryango wiwawe ku gihugu cyacu ciza cy'u Burundi no mu mabanga yiwawe usanzwe urangura mu gihugu cyacu Burundi ciza? Urabona novuga ko ari amahoro mu Burundi habe hapfuye umuntu havutse umuntu hapfunzwe umuntu hakomeretse umuntu bagwa ko ari amahoro ko muri rusangi mu gihugu n'amahoro no mu muryango byose nivyagenze neza ariko tubishize hamwe byose n'amahoro. Ati bimeze neza cyane no muhira ni sawa. None tuteza kubishima kuko hari ivyo turirira hari ivyo turirana abandi baririra. Hariho murambwira abantu iyo yifuza kumenya ibibazo biri mu bantu uzogenda nko mu bitaro urabe abantu bari ku mfiro ucubona ko merewe neza cyangwa ugenda ahantu hari abantu bagendana ubumuga bamugaye amaguru n'amaboko canke bamugaye mu mutwe ko ubumuga subu tubona ku mubiri gusa hari uboneka n'ubutaboneka uraheza ukavuga uti bwawe ndivugisha canke ndiririsha. Hari uwo mubezwe uwo bateranye n'inzira koga we ntabakivuga ubwari mu buca bupfuka umuntu na cyane. Ego kumbure ndabashimira ko muduhaye muri kano kanya novuga ko kuri ikiganiro namwe na cyane ko wabivuze mu mpera z'uno mwaka kandi ko tuzikoma muri mabanga menshi. Ego urakoze cyane nivyo mugabo haya bavuga bati ushaka iteka araritekerera ngo nta n'utegwa iteka atekeye mu vyatsi. Umwanya twama tuvuga yuko atawuhari bwa urahari umunsi ugizwe n'amasaha 28 ya Mariya yandi isaha 60 ya Mariya yindi igihambere ngene utunganya umwanya wawe utunganije umwanya wawe neza urashobora umwanya gukora ivyo ukeneye gukora byose. Kurako nyene nka cyane dukunze kubona nkaho usanzwe uzimvya kahise ducishirizamwo abarundi kera bazi ibintu by'amasaha. Abarundi aya masaha afatiye ku rushinge canke ku biharuro ntayo bari bazi mugabo baramenye ibihe. Abarundi bari abantu bajana n'ibihe ari bazi ko hari igitondo abantu bagatonda ku mirimo igitondo kivuye muri vuga gutonda hanyuma rero bakamenya mu mataha y'inyana bakamenya mu mashoka bakamenya mu makwaza mu mataha y'inka bakamenya umusase umuhingamo umutaga ijoro ry'igicugu ubucagucagu umutwenzi w'imbwa n'ubu bari bazi ibihe. Ubwiye rero umuntu igihe cyose n'ivyo kumenya amavuka y'umuntu ngo yavuze kuri izi tariki ntavyo bamenya mugabo baramenya bati yavutse muri iki gihe yavutse mu gahubo yavutse agahubo n'igihe hataba hari abapfa mugabo nk'iyo hari iyo inyuma y'itera abantu basanga badafite ivyo kurya bikwiye ko babarindira bazokwimburira cyangwa ati yavutse mu kero k'ibigori yavutse mu kero k'amasaka waca umenya neza abikubwiye nk'umurundi ureze ukamenya uwo igihe agomvye kuvuga icyo arico bari bazi ibiherero.
novuga mugenzi wawe novuga Aloyize Batungwa nayo yaragerageje kudusigura ibintu byinshi cyane abantu benshi barakunze novuga insiguro ziwa cyane cyane asigura kubijanye n'akahise kacu k'igihugu cacu ariko mu nyuma abandi baguma badusaba ati uratuzanira na Karegwa nawe nyine agira icyo tubariye kubijanye n'akahise kacu k'igihugu cacu ciza. Abantu no kutabambariye abantu je sinsorora ndatereka no baterekeye aya gusorora no gutanga inzoga ku dusorore twatubakore dutoyi ariko uteretswe inzoga yose ihiye ugashira imbere y'abantu yari twaziganira aja kumpa amazina yawo no kuno batora zo barondere iyo abantu bagukunze bakakugomwa iyo ni iteka ridasanzwe kwiyumvira yuko nshobora kugira naho ico nterereye no kubishima cyane bavuga ngo n'abantu bokurondera ari cyo bakugoza baba kugeranya n'umuco umurikire abantu bari mu mwijima kugira ngo babona aho baja babona aho baca urababwira ko ndabashimiye ko nakengurutse cyane ego yes uno musi rero je nakurondeye kumure nifuza yuko udufasha kuri izi points zigenda zitandukanye kubijanye no kwigisha abarundi no gukundisha abarundi igihugu cyabo cyacu na cyane cyane ugwaruka kuko turabona nk'ibihe byinshi igihugu cyacu cyaciyemwe bitameze neza ugwaruka twaragiye tuba aba victime benshi ugasanga tubaye victime tutazi kahise kacu kumbere twabisiguriwe nabi tugahendwa bazita kugwa mu mporero tukagwa mu mporero mu buryo ubu na buriya. Ikibazo cya mbere nifuza kubaza ati mbega amakubu igihugu cyacu cyaciyemwo mu Burundi harimo abantu babiri baguma bagaruka hariho umuhutu n'umututsi cyo kintu abo bantu babiri baguma bagaruka bateranya abarundi mbega abo bantu ni bande n'abarundi baje bavaye kugira bateranya abarundi byagenze gute? Jesse n'ubakwe bateranije abarundi mugabo abo bantu uvuze ko ari babiri aya abandi babiri bibagiye nabone bavugwa mu Burundi kandi sishaka kubarenganya nabone ego umuhutu canke gahutu umututsi canke gatutsi baravuga n'umutwa canke umuyanda hari n'abavuga umuganwa ibyo bintu abarundi babivuga mu buryo butandukanye mugabo iyaba babivuga mu buryo butandukanye batariko bironderamo inyungu zitandukanye je ntaco vyo babintwaye ikimbabaza kenshi kandi sindakubesha birambabaza nuko abantu benshi bagomba kubikamisha inyungu zitandukanye hari umwibutsa bavuga ngo inyange n'inyagirirwa inka inyagirirwa inyondwe inyange n'inyagirirwa inka inyagirirwa inyondwe hajye ubonye inyange n'inyoni yera cane iguruka ikurikira inka ikazishorera ikaziherekeza kugeza aho zinjira mu ruhongore zitashe benshi bakibaza ngo ni inyoni ikunda inka mugabo biri kwirondera inyondwe ziri kuri iyo nka kugira ngo zishiture imaze gukora ko inyondwe ntisubira no kuzigira kurondera izindi nka biba biheze n'abarundi rero bavuga ivy'abahutu ivy'abatutsi ivy'abatwa n'abaganwa benshi ntibabivuga kubera urukundo bakunda abo bahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaganwa babivuga kubera inyungu bagomba gukamisha z'ubutunzi canke za politike byose tuvuge ko ari iz'ubutunzi kuko na politike irashikana ku butunzi ku bantu bamwe bamwe muri make rero abahutu abatutsi abatwa n'abaganwa n'abantu bamyeho kuva na kera narindi ngaha mu Burundi abo bantu mugabo abahutu b'abarundi baratandukanye cyane n'abahutu b'ababirigi abatutsi b'abarundi baratandukanye n'abatutsi b'ababirigi abantu babiri batandukanye baratandukanye ko umurundi wa kera umurundi kama wo kuri basokuru na basokuruza avuze umutwa cakavuga umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umuganwa ntiyaravuze ubwoko bwabo yabavuze ibyo bita mu gifaransa les classes sociales yabavuze igihagararo bafise mu kibano ubushobozi bafise mu vy'ubutunzi mu vy'imibano mu vy'ubumenyi uko abantu babafata ikimenyamenya ni ikihe ikimenyamenya nuko abarundi iyo bagiye ku rugamba bagatera umwasi bakamutsinda nta numwe yivuga ngo ndaguhaye umwana w'abahutu cyangwa ndaguhaye umwana w'abatutsi oya yavuga ati ndaguhaye umwana w'abanyakarama ndaguhaye umwana w'abashubi ndaguhaye umwana w'abahanza ndaguhaye umwana w'abenengwe abarundi bivuga imiryango yabo bivuga imiryango yabo utivuze umuryango akivuga se mugabo hanini bivuga umuryango niyo bagiye gusaba umugeni ni imiryango yasabana bidondora ku miryango nabo ngo twebwe abahutu ngo twaje gusaba mu batutsi eka bavuga ati twebwe abashoma
twaje gusaba mu bayanzi umuryango ukivuga ni mwidondore turi banaka bakomoka kuri naka na naka ntawe wavuga umuhutu n'umututsi kuko umuntu yashobora kuba umututsi uyu munsi bimugoye agakena agasubira mu butunzi agasubira akaba umuhutu abantu babiri bavukana umwe yaraba umuhutu w'uwundi uwo muntu akenye yitwa umuhutu ateye imbere akisunura mu butunzi yarabwira mwene wabo ati iyo amutumye ati uraraba abandi utuma je sinkira umuhutu wawe hari muze mubazi batungwa nayo hari iteko ry'umwami megari ryo mu 1914 ryemerera abantu kwihutura no kuvuga yuko bakwije inka zine umuntu akwije inka zine niyo bakibereye kwitwa umuhutu yaca yihutura akaba umututsi nawe akagira abahutu ega abahutu barabakoze kugira wavuga uti jewe umuntu yaterewe je ndaviza abahutu ndaviza abo ntuma reka mpamagara abahutu banje baze bakora neve ntibyasigura umuhutu mazuru canke umututsi mwiriri ivyo ni vy'ababirigi baje kurondera ingene bacanishamwo abarundi barabacanishamwo igihe vyaba ibara ryaraguye mu Burundi ajya bavuga Burundi nivyo ngo bwigeze bugwa mu isanganya mugabo bwarahuye n'amasanganya kenshi iryo ni isanganya rikomeye Burundi bwagize aho abarundi bacibwamwo amoko kandi atari amoko kuko muze musome ibitabo vy'abahinga bavuga ivy'amoko n'abantu bazokubwira yuko ubwoko bubiri ntibushobora kuvuga ururimi rumwe ururimi rw'ubu bwoko ntibusa n'ururimi rwa burya bwoko ubwoko bubiri ntibushobora kuba mu gice kimwe cy'igihugu buca bugabura hakaba karimbi ari uruzi ari umusozi ubugabura bategerezwa kuba mu bibanza bibiri bitandukanye bagaca bagira n'imico itandukanye nta kintu ikibahuza ngira ngo yocoshobora kuba ari igihugu kinini mugabo umwe wese akagira intara yiwe yaba rero abahutu bari bahari mu Burundi boca bavuga igihutu yaba hariho abatutsi mu Burundi boca bavuga igitutsi yaba hariho abatwa mu Burundi bwoko muziko ndavuga ubwoko boca bavuga igitwa hari abaganwa nyene bwoko boca bavuga ikiganwa mugabo bose n'abarundi mugabo basumbasumbanya ubushobozi mu vy'ubutunzi mu vy'ubumenyi no mu vy'imibano gutyo rero bagaheza kandi bafise ukwizera ko buraca bugacana ayandi buraca bugacana ayandi umuntu yaravuka avutse ku muhutu yitwa umuhutu mugabo ateye imbere agaheza akaba umututsi umuntu akavyara abahungu bane babiri bakazoba abatutsi abandi babiri bakazopfa ari abahutu kubera vyabagoye imana ya mwene so siyo mana ya mwene nyoko umwe arashobora kurima akarimarima inkonesho uko ishaka bitazigiye irashobora gupfuba jewe rero abo bantu nta kigeze kibateranya kuko imbere y'umuzo w'abakoroni mu Burundi nta macakubiri y'amoko yabigera haba nta muntu heri bwajyo ugwara uwundi wamuhoye izuru wamuhoye imisaya yiyo wamuhoye ibirenge vy'ingene bimeze eka abantu barashobora gupfa ubuhizi hari ingwano z'ubuhizi hari ingwano zitewe n'amanyama ko amanyama mu Barundi yarahari n'akanyaro ugasanga umuntu arakubwira ati nokumena yakoneshereza agomba kugereka ku murima wawe ariko hari abagabo abo bumva abashinga ntahe n'abagabo bamyeho umuntu yishima kubera ubuto n'inguvu z'imyaka mike agifise baramukebura bati genza make irahinda igahinyuza bamubwira ati genza make agasongoye karafyita akahise kagapfuha ibere ry'inkumi niryoguhetse ihaye inkumbi uwo n'uwitwaje ubuto witwaje ubutunzi nawe mwavuga ati nokwica nkakuriya bamubwira ati genza make irahinda igahinyuza icatera ikavoma icari gutarikwa kigatekwa umugabo akarya imbuto atabuze ubusizi urumva rero nukumva yuko ibintu biraburaca bugacana ayandi bakigisha abantu kwitonda ego murakoze cyane mugerageje kudusigurira neza kubijanye yuko abarundi bose ari bamwe kandi atakiba cabateranije atari uko nuvuga umukoroni canke umurengero yaje azanye kumbure bivanye n'ukuntu we yaragomba kubikamisha mu kirundi ciza nikibazo umuntu acifuza kubaza ati mbega ko tuzi yuko vyononye vyinshi mbega kweriki batabigwanyije mbere babona yuko biriko birica abantu biriko bigenda mu ntumbero itari nziza kumbure bamaze gukanura kumbure abarundi biyo myaka kweriki batabihagarikije kugira ntibigere no muri bino bihe vy'uno munsi urabona Uburundi umuzo w'abadagi mu Burundi
waje nk'akaje karamana ubundi utari gucitunganije gifise umwami n'abagabo gitunganijwe neza mu vy'intwaro mu vya politike mu vy'ubutunzi eka bari abagabo bijunja n'ijambo bigaba bakigaburira ariko abadagi bamaze kuza rero bakagwana n'umwami Mwezi Gisabo bakamutsinda abarundi baraganjwe kandi iyo ngwano yari yateguwe umwanya muremure ntibaze ngo yahereye kuko abadagi batanguye kurasa urusasu rwa mbere oya yari yateguwe mu buryo burebure biciye bwa mbere mu batasi aho bita les explorateurs bari baje baratata baragendereza baramenya imico y'abantu baramenya ivyo bakunda baramenya ikibungiye ubumwe ingene ubwo bumwe bobusambura mu nyuma yaho bagiye baratanga icegeranyo raporo kuba ari babatumye barababwira bati n'abantu bakomeye cane ku mico yabo n'imigenzo yabo bubakiye ku muryango bubakiye ku bumwe bubakiye ku butungane bubakiye ku buntu dutegereza no kurondera ivyo bintu bisambura ubutungane bisambura umuryango bisambura uko kunywana kwabo no gufatana mu nda muri iyo nteguro rero ivyo baciye barondera harimwo ivyo vy'amadini n'amashengero amadini ni ikintu gikomeye cane cakoreshejwe mu gusambura imico no kunywana no kubana vy'abarundi batangura rero abarundi bari abantu bemera Imana cyane mugabo bacabaza bita bamenyesha Imana ntushobora kumenyesha Imana umuntu ayigusumvye ntushobora kumenyesha Imana umuntu yaremwe n'Imana mu ishusho y'Imana mbere yitwa ko ari we amamo n'amamuko y'umuntu kuko iki gice tubamwe Uburundi n'ivyo bice vya Kenya na Tanzania niho bavuga ko hari ico no kwita icari ico no kwita amamuko y'umuntu Roberto de l'humanité iri ngaha muri aka karere k'iwacu Kaisi Africa yego ni muri aka karere bamwe baravuga all the way hariya muri Tanzania canke Kenya numbaze amamuko y'umuntu abandi baravuga yuko zo ari za Mubuga ngaha mu Burundi ivyo ni ivyigwa abahinga bize vya archaeology baravyemanga gose none ni yabo umuntu yamuka muri aka gace umuntu wa mbere yamuka muri East Africa ngaha cyane gose niyo mamuko niyo berceau de l'humanité ivyo ni vyanditse abahinga batandukanye ba Cheikh Anta Diop baravyanditse n'abazungu nta numwe babihinyuza ko umuntu wa mbere yamuka kwa mamuko y'umuntu ari muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko Adamu rero yamukino erega mbega uwo muntu wa mbere Adamu ivyo ni ibintu n'amayagwa ivyo vya Adamu na Eva ivyo vy'abasadukayo vy'abaheburayo vy'abafilisitiya ayo n'amayagwa y'abayahudi n'amayagwa y'abayisilamu ni amayagwa y'abatsinze rero bavuga ngo l'histoire est écrite par le vainqueur uyo muntu yagutsinze aca yandika ibintu kwa vyumva uko abishaka mugabo umuntu wa mbere kumwita Adamu mbega Adamu gisigura iki Eva gisigura iki jewe ntaje ivyo simpari washaka ndi mwandu bemera ku Imana ibaho mbwa ndazi ko Imana kandi yaremye umuntu icyo tubona ivyo vy'amoko jewe rimwe ndabibanaliza gose cyane ndabifata nka sinzi ndabikengera cyane kuko niyo Imana yaremye umuntu umwe ikamurema mu ishusho ryiwe hanyuma uwo muntu abantu bose bakaja baramukomokako abazungu bavuye abirabure bavuye abarabu bavuye abadimudimu bavuye sigura yuko abantu twese turi bamwe dukomoka ku muntu umwe nta moko ahari aho twagiye turaba hari abantu bashushe ugaseruka izuba rikaguturira ugasha ukagira inzobe nyinshi hari abantu hakanya hari umwijima ukirabura nuko iwanje je nibaza yuko ivyo bitateza bitandukanye turi bene mugabo umwe nitwa turi bene naho tukomoka ku Mana turi bene mugabo umwe nitwa dusanga intara turavuka ntara bamwe usanga iyo ntara nitwa turi twidefinisa tubatiye ku idini turi bene idini rimwe mugabo rero nako ndakubwira cane cane tegere neza yuko mu gusambura uko kubaho uko kwitunganya ko Barundi amadini yakoze ikintu gikomeye cyane ayo madini niyo yagiye abantu abwira yuko atangura kwigisha inyigisho zikura abana ku bavyeyi babo umwana akagenda bakamutwara gukora ku misiyoni ejo bagatwara umugore asubiye inyuma akamubwira ati wewe umuntu uzokubaha ni dawe wa twese uri mwijuru kandi vyiza hambwa cyo wubaha na patiri gisigura data na cone aya patiri ni kuvuga papa ni dawe niwe so wawe ati umugabo wawe reka noneho noni kumwero w'isi muzo nta namwe uzosubira guhurira niyo abadakurikira bitwigisha azoja mu muriro nawe uzoja
mwijuru iki cyose mugabo rimwe na rimwe urikura usomye neza ibintu ukagereza utohoza mbega iyo Mana y'urukundo iha imvura abeza n'ababi izofata abana bayo bamwe bagira ibinono abandi bagira abana bamwe bazocura inka baronka amatahankone abandi batahira inkoni Imana y'urukundo mbere n'iryo jambo ry'Imana aho risikare kavuga riti kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi wayitumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera ntazopfa ariko azoronke ubuzima budahera n'iryo jambo rirengaho gute uje watera abantu ubwoba aho ngo bazoja mu muriro Imana ni munyakigongo ishatse kuduhora ibi abantu bose barakora ibicumuro ushobora gucumura mu vyiyumviro mu mvugo mu ngiro no mu kwiyubagiza ivyo wategerezwa nta muntu n'umwe arivyo bidashikira Imana rero ni munyakigongo amadini cabaye ikintu urabona ayo madini nyene ntiyumvikana hagati yayo idini imwe jewe idini ryacu ryo rikomeye nk'uno munsi ubajije abarongoye katolika arakwemeza yuko idini rya katolika ari ryo dini rikomeye cyane kandi uriko urabiraba umenga nivyo urabona ritunganije atakajagari karimwo nyene bambara neza bafise amatongo manini manini bafise amashuri akomakomeye manini manini aha mu Burundi no kwisi no hino naho hari aho katolika n'uwo bajyanka urangura kwabo ukemera ko rozi kwiba kubyo ko byaruka ugiye mu baporoti bagwata mu baporoti hariho udushengero n'ibishengero binini bati nka Pentecote yakomeye cyane gusumba Ezebu canke gusumba ishengero ry'umwami Yesu yaje kuwa kane imvura ihise canke akazuba kakirasa bise afise n'amazina menshi cyane ayo mashengero yarakoze ibintu yarazanye akabikabishe mu bantu ibindi byaciye biza inyigisho baradukuye kuri basokuru batubagiza inzuzi zacu imisozi yacu turiga za Danibe turiga za Volga turiga za Rhin turiga amatayiga n'amatundra n'ibiki tutazi canda tutazi urwavu tutazi ibiki vyanda gutake mu mutwe benshi babaye nk'abasazi urumva iyo ugaburiye umwana ivyo kurya vyinshi ukabimuhera rimwe amaherezo arashobora no kubidaho canke akagwamishi akagwara izo nyigisho rero zaje zidukura ku vyacu vyiza zigaca bwa buhinga bwose n'ubumenyi twari tugezeko bose bugasambuka tugasigara tuzerinze tondeka ikintu cose hanze mu nyuma gacaza ibitabo bivuga nos ancêtres les Gaulois ko twebwe nos ancêtres les Gaulois na Gaulois tutazi carico amafilime yerekana ubwicanyi abantu bariko bararasana ya mahoro twashira imbere kwa kunywa kwa gufatana mu nda bakatwigisha kurasana kwicana batwisha ingwano z'abamediyani z'ibiki muri Bibiliya ingwano zagiye ziraba ibintu byinshi baradutuje baratwambuye barasambuye cyane ibintu vyacu narabwiye umuntu uheruka yariko arampaririza ambye ati hajya ruwaswaga ati karegwa uraswaganya ati wewe uheruka wavuze ngo abatwa ngo cavuye muri gutwa namubwiyane kugira ugitegeye neza namenyesha makuru bagiciriye hagati abo bantu bitwa batwa irivuga bikomoka muri gutwanga no gukubita ivyuma haje bikuracura ubu ati no gutwanga no gukubita nk'ivyuma mu ruganda bariko barabicura gutwanga n'ikirundi rero n'ikirundi gutwanga n'ikirundi bugeragira n'igiswahili oya n'ikirundi ega rirange bantu zirafise amajambo zihurirako yego zirafise amajambo zihurirako ari jambo usanga rikoreshwa mu giswahili no mu kirundi rikora no mu kiganda rikora urumva rero umutwa abatwa barabahinga mu vy'ubucuzi barabahinga mu vyo gukora ibigwanisho mu vyo kumenya ubutare no mu vyatumye abatwa hajya umunsi bavuga ko ari la minorité niyo bakeyi ariko hari byabishe byinshi icyatumye abatwa cyane bapfa nuko wiravye bidora tuvuga ico ushobora kwemeza nuko mu Burundi abantu bataziye rimwe kuko kera abantu bari bababeshwe na chasse na cueillette kurya ivyamwa vyo mu gahinga vyo mu ishamba no guhiga ibitungo hoba haraje undi mugwi w'abantu baza barima bagira uburimyi haza undi mugwi w'abantu bari batunzwe n'ubworozi aho bose mu nyuma rero umucuzi uwo bose umuntu wese asanga arakeneye uwundi abantu bose baje ufise igitungwa yarakeneye aharagira yarakeneye aharima ufise aharima yarakeneye isuka uwafise wa wundi ko guhiga bitagikunda yarakeneye inyama yazikura ku umwe yorora bavuga ururimi rumwe ibivuga ko umutwe ari we umuntu wa mbere yatangiye kuba mu Burundi n'ivyo rero birashoboka nta matohoza kwenda akora ngo ndabivuge mugabe igituma nemeza ko bishoboka nuko uravye ibikorwa vyinshi byari mu vy'umwami yakenera kugira ngo atunganye igihugu ciwe byinshi yabikesha abatwa ntiyabikesha abo bandi bantu kuko
imbere y'umuganuro baraja guhiga igikoko citwa imanzi cyari ko higoye gufata carashobora n'umwaka n'amezi yarahera bariko barahiga bataragitora imanzi bajya bati iyo manzi irahinyuza imanzi naho wabu uzira umuhigi rurangiranwa warayihiga ukayibura ariko ugiye guhiga iyo manzi izovamwo rwa rushato umwami yambara ku mutwe hari biko inyamaswa zikomakomeye hari ingwe hari intare abantu barahonera mu masha abatwa barahona gose nibo bagira ubuhigi barahona bari guhiga hajya hapfuye benshi iki cagiye kubagandagura ni gihe babegeranije bamaze inyuma y'ingwano y'abadagi n'abarundi abadagi bariyumviriye abantu nico gihugu conyene muri Afrika tugwanye imyaka indwi dutegereza kubahana no kubahana reka tumenye abantu babakoreye ibigwanisho babashikanye kuri ubuhinga mu vya gisirikare barabavuga ati ni banaka n'abantu bitwa batwa bati mu batuzanira ahubwo tubafashe tubateze imbere cyane aho begeranije nta numwe yagarutse benshi bari bazi bagiye kwiga ubuhinga n'ubumenyi bijanye n'ubutare n'agataka ariko bari bagiye kwica habaye ihonyabwoko rikomeye cyane byabo batwa barapfuye benshi ikindi ho cagiye kubica ari ukwikumira kwabo bijya bita consanguinité ugasanga bubakana hagati yabo abafise ubucuti buryo bagaca bavyaza amacugane bagiye barahona buke ariko ntawe uvuga ko kera aribo bari bake no musini bake mugabo rero kera si ntibari bake ego inkuru y'umwana isubira inyuma wari watubera ati rero amadini rero bakoresheje amadini mu kuducanishamwe bazana amadini kugira ngo baducanishe mbega nta kindi kintu baba barazanye kugira ngo baducanishe kugira ngo tugere kuri ba bantu babiri umuhutu n'umututsi gushika abarundi bamarana urumva navuze amadini ndavuga amashure ndavuga inyigisho hanyuma rero gusambura ubutunzi iyo umuntu utigaba ntiyigaburira bamaze gusambura ubutunzi bwari bushingiye umurundi bamurera ngo azokwibe ko nk'umuswi w'imbata azohimbe yihimbaguye azojya ikiremve acira sheko batangura kuzana abantu batangura kudufata nk'abantu basega basaba ibintu byose bazera inze urumva atacu bacishoboreye batwigisha kuzera inze batwigisha gusega ivyo bintu byose ukwiyemera kw'abarundi kwaratitutse cyane ukumva ko ubumenyi buvuye ku muzungu buvuye ku munyamahanga aribwo bumenyi nyakuri ivyo byose byarasubije inyuma abarundi hanyuma rero mu nyuma baratangura gutonesha imigwi imwe y'abantu barabakomeza baca babwira abo bantu batakomejwe batatoneshejwe ko bitewe n'abajya abandi abantu batangura kwinubana abajya baraturiye ko baturiye natwe tuza kurondera nyene twikura umwansi kw'izosi nyene tubica abarundi batangura kwicana kandi noneho wamaze kubwira umuntu uti ego ujya ntimusangiye ubwoko ni muri bamwe nibyo niwe azokwama nagutwara yavuze ko azokwama agutwara ugaca ugenda ukabwira wawe uri nawe uti yewe uragaba bajya aho naho batwara batanguye gutegura ko bagomba kubugarariza kandi kukwica bazokwica bitange rero habaye nk'ugomba kwitangana ati genda umwitanga utamwitanza azokwica hari ibintu byinshi bikoreshwa iyo ugomba gutera amacakubiri mu bantu bagateranya guteranya harabaye ibintu byo kuduteranya baje batwumvisha ko tutari bamwe tutari abarundi tudasangi twese atabarundi urundi barabusambuye mu bisanzwe basanze turi abarundi mu nyuma batugira abahutu n'abatutsi n'abatwa kandi twara abarundi ko twavuga ikirundi dufise imico y'abarundi turya indya z'ikirundi dutamba intambo z'ikirundi dufise inyambaro y'abarundi dufise imigenzo y'abarundi bwa munyuma batoya ivyo ni mwibagire mbega ko tuzi yuko hari igihe usanga umuvyeyi yavyaye umwana umwe afise izuru rirerire undi navyaye umwana afise izuru rinini canke ikirenge kirekire canke undi mugufi canke undi muremure nk'uko asanga bose bava ku mugabo umwe mbega vyagenze gute ico gihe kugira ngo babatandukanye umuvyeyi aremera umwana we bakamugira muri ubwo buryo ahubwo nari bagiye kubikubarira muri ibara ryaguye urabona bamaze kuja barapima umuntu bakamudefinisa bafatiye ku mazuru canke ku matama yiwe n'imisaya baraza mu rugo umuvyeyi afise abana batatu bakamubwira bati hagarara ngaho bagashirako ka kantu bapima bati uyu unye n'umuhutu bagapima uwundi bati uyu n'umututsi naje hariya ubana bawe bagapima uwundi bati ujya n'umuhutu ugasanga baruse abana babiri babaye abahutu uwundi abaye umututsi canke babiri abaye abatutsi uwundi abaye umuhutu ko mutoyaye abana bose ni gwanje nabavyaye bati reka aho uraraba neza
ntihabuze umuntu yakuvyariye abana we ngahanye batohoza abana ahubwo nibaza ko araburya bakabashyiraho ku wundi muntu umva ngaho honyene uyo muntu yakuvyariye abana utamutumye ingwara itangurira ngaho nyene babaye guteranya hanyuma uwo mwana nawe wawe agiye batwaye babwiye ko atari wawe kandi yarazi ko ari uwawe ahazoja nawe muzohigana cyangwa higane n'abo bana bawe mu gihe utakiriho ivyo rero vyarabaye imiryango myinshi yarasambutse umugabo n'umugore umaze kumva nk'umwana atari wiwawe waruzi ko ari wawe wa mugore wacu umwikeka bo kwikekana mu ngo ati ngaho ni wa mugore ndagufashe abazungu ntibavyerekanye none abazungu bavize ubuhinga baraciye ubwenge barerekanye uko wamenze ivyo rero byarasambuye ingo birasambura imiryango igihugu naco cubakiye ku miryango cubakiye ku rugo ajya umushinge wa mbere ububwirizwa shingiro rivuga n'urugo tuvuye ku rugo ukaja ku kibano ukaja ku miryango ukaja ku mutumba ku komine ku ntara ku gihugu ivyo rero byarabaye abantu bavukana bakabagaburamwo ubwoko butandukanye mu nyuma bakaza no guterana kubera bwa bwoko bwo babutwaye hari ubundi hariya ati gutera bari gwasa muraje gutera bene wabo yica bene wabo barajyaraguye mugenzi korabuze benshi ndumva yuko ari hatari ariko turabona n'ubu biracabandanya amatest ya ADN baracayagira abazungu kwa kundi nyene ugasanga umwana wawe urazi ko ari wawe mugabo ugasanga ngo ni muhuze ngo amaraso gusigwawe yaba bagira ivyo ico gihe baba bagize ivyo bari guheze bakibonera koko yuko abarundi turi abarundi kuko no munsi nta nugira ngo hariho ADN woza akababaza ati nimerekane ADN yo mu Hutu niyo Mututsi ziba zimeze gutabo boshobora kutwereka mbega umuntu agwaye kwa muganga umutu agwaye bamutera amaraso y'amahutu cyangwa Umututsi agwaye bamutera amatutsi n'umuzungu ari umuzungu agwaye akeneye amaraso je ndagenda ngamuha amaraso ega turi bamwe turavye neza usanga turi abantu bamwe kabisa gusa dufise irangira idasa bivanye none umuntu niya twariko turavuga nk'umuntu yakuza ry'amateke n'amavoka nashobora kugira imisa imwe n'umuntu yakuzanye w'amata ajya n'intete nk'umuntu yoba iminsi yose ajya umuceri akajya n'amafiriti nashobora gusa n'umuntu yama ariko agira ijumbo bidahwase agasanga ariko abikoza imikembe canke imyumbati bita imivunde n'imikwenyi umuntu kenshi ukwajya ni kwasa ivyo rero muri amaraso icomeye amaraso namwe umuzungu ndamuha amaraso umuzungu yoma amaraso iyo gwageranye ko amaraso y'ubanza yakoresha atamenya ko ndi umuntu kujya kwiba ego urakoze cyane nariko ndavuga ati rero bica bigenda gute abashingana bari hehe kugira ngo iryo bararigwe kugira ngo umubanyi yikore ku muntu uvuga ko babana akamwica canke ukumwana wiwe gusanga twarabibonye tuvyumva no mu nkuru nyinshi zaranze igihugu cacu abenshi nuvuga nko mu magumi ya 93 mu ndwi na kabiri naho nyene biravugwa ntengamana barangara naho nyene biravugwa bice bigenda gute ico gihe cyose kugira ngo iryo bararibwe muri byo erega nakubwiye yuko inyigisho bazanye zabiziciye mu madini zabiziciye mu ishure zabiziciye mu bitabo ce mu mareresi izo nyigisho zose genda zita ishano bisigura yuko barundi bari ishano ritandukanye barigaburirwa n'abantu batandukanye barijya umwanya muremure n'igihe cyo kubarogora kugira ngo bakire ibyo bintu byosaba yuko boronka imiti myinshi imwe bakayibaramiza iyindi bakayibatera mu nshinge iyindi bakabina iyindi bakabasiga iyindi bakayibahuha igaca mu muyaga no mu mwemu ntumbaze mugabo umenye yuko abo bagabo n'abashinga ntaho uvuga nabone bari mu bantu batotejwe bamwe batangwa kubita abashenzi ijambo umushenzi uriko aryumva umushenzi ari umuntu urekubaza ko ari umuntu atemera Imana cyangwa ataronse batisimu usangwe umushenzi kivuye mu ijambo senje bamugiranya n'inguge bavuze ati so senje la senje abarundi ko batari bazi igifaransa gusa senje umushenzi shenzi ubu rero honyene uhirahiriye ntiwemere kuja mu madini cyane cyane katolika byari ikomeye ico gihe nta jambo wasubira kugira babwiye n'abantu kukwigira kure shaka umushinga ntahe afise ubutungane n'ingingo atunganiriza abantu atatura amatati mu bantu bavuga ati uramwigira kure ujya honyene cyangwa ukaba ukibandwa muri ico gihe yo bavuga ati uzomuce kure
urya sumu n'igihume gihumeka n'igitega cokeje n'igisigo caje mu muyaga bakakugira igihume kandi uri umuntu. Ariko nuko bavuga yuko kubandwa biri mu bintu bitameze neza bitari mu muco mu vy'Imana ikeneye. We iyumvire nk'ico kinyoma. Ikinyoma twabeshewe, abarundi babeshewe kandi bakavyera ikibabaje abarundi twebwe nyene. Aho sana nawe urimo baremera yuko kubandwa ari bibi. Ariko kubandwa n'ivyaba ari bibi. Kuko ivyakozwe kugeza mu kinjana ca 19 n'ubari abakibikora si benshi. Kuko ivyakozwe kugeza mu kinjana ca 19 ibinjana 19 bigahera ata muntu yishe uwundi, ata muntu yangaje uwundi ngo abimpunzi, ata muntu yinuvye mugenzi we ngo amukumire. Mugabe inyuma y'ico kinjana baje kutoteza ababandwa hagaca hatangura kabiri na kabiri abantu bagatemana bakicana bakangaza abandi. Kubandwa nta kibi kirimwo. Patiri ntabona yarabivuze kandi n'umusaseredoti yihebeye Imana. Abandi barundi badatinya barabivuze nanjye ndavyemera nkavyemanga. Gusa nakubwiye iyo umuntu agutsinze ku rugamba niwe yandika ingene urugamba rwagenze. Ega kenshi uba wanapfuye, niyo utapfuye uri imbohe canke uraboheye amaboko imugongo, hasigara handika uvise amaboko yo kwandika. Icyo nico kirumvikana. Kubandwa ndagusubire mu majambo make. Kubandwa bivuye muri vuga kwibanda. Abarundi n'abantu basenga bemera Imana no mu kubaka inzu zabo basigaza intoboro zitatu mu gasongero bita udutobora Imana. Izo ntoboro zitatu zavuga yuko Imana kenshi bavuga abarundi bavuga ko Imana irimwo abantu batatu. Bijya ngo batubwira muri Katolika ngo Dieu le Père, Dieu Fils, Dieu le Saint-Esprit. Abarundi bari babizi kera cyane. Bavuga ko ari Rugaba, Rurema na Rugirinka n'ibibondo. Bakamenya yuko bageze muri ivyo bita Shetani, bo bari bazi yuko Shetani ari Imana itanga ikibi bakayita guba bigata. Bari bazi ko ari Imana y'imbwa yitwa Gagaza ituma imbwa zirinda zigiye guhiga kugira ntizimere imizikunda cyane zitinye kuja guhiga igikoko. Abarundi rero bari bafise ahantu mu rugo mu ntara z'urugo oya mu kigo bayita mu ndagano. Ikibanza bahuriramo iminsi yose kuwa kane kuko iminsi indwi zabo zazigizwe n'iminsi 5. Hariho iminsi 4 n'umunsi wa gatanu bita umunsi w'umweru. Hagiye mu Kinyarwanda w'icumweru bobo nibaza naho bagiye kiranga ca Gregor bita calendrier Gregorien. Bo barazi yuko umunsi w'umweru wagumyeho. N'uwo munsi wari umunsi umeze nka wari umunsi no kwita dimanche no umunsi wanyu musa urusoze. Mwe kuri uwo munsi wa kane rero bahura mu ndagano bagira ico baragana Imana bagasenga. Aho gusenga kundwi barasenga. Iyo naho rero vyayangaye mu gihugu habaye ibibazo bikomeye mu muryango, habaye ibibazo bikomeye mu kibano, bavuga bati iki ntidusenge kumwe bimwe bisanzwe. Oya reka dushimike, reka twibande kuri ikibazo, reka tubandwe tumare iminsi dusenga. Aca barondera ivyo kurya bikwiye yogaburirwa abantu boza baravyo bazotumira bakaza bakibanda kuri ico kintu. Ari umukobwa yabaye isave atatashwe kuba kugwiwe, ari umuhungu yabaye kirumbira cyangwa kirumbagane bagasenga Imana ati dusabire umuhungu yuba kugwiwe, dusabire umukobwa akobwe ntazogwe mu gahundwe. Ivyo rero mu kubikora naca basengera n'ibindi bibazo biri mu gihugu. Ibibazo vya kwari gusenga, nta zindi geste ziri satanike bagiye. Oya mukaya ndabigushikira ko bitahure neza. Muri uko gusenga rero bibanda kuki kandi babigira ku murango. Kera ngo uwanka amazimwe abandwa habona. Ivyo kubandwa mwijoro bitanguranye n'agatotezo k'abantu babandwa. Bavuze bati naho babitubuza ko tuza ari vyiza, tuzi vyiza vyadushikanyeko, reka tubigire basi tubigire mwijoro. Hanyuma abantu batemwe kubandwa mwijoro kubadaya ku muzo wa missionari bababuza ko bandwa ku murango. Ko bati uwanka amazimwe abandwa habona. Kera n'abandwa mwijoro. Hanyuma rero bakavuga umuntu baratora umuntu bakamwita kiranga. Wowe bakugomwe warashobora kuba kiranga. Jewe bangomwe ntashobora kuba kiranga. Bakugire kiranga nuko baba babonye imico myiza yawe. Uvize imico myiza y'ubutungane y'ubuntu warashobora kuba kiranga. Mugabo waciye ku ntambwe nyinshi warabigishegu waragiye kurabo abandwa ukabibona amukabigihweba. Umuntu yegereye kiranga ni nko ku muntu muri Katolika atangura ko umufaratiri ujya n'igishegu hamakabo mu diakoni
nk'igihweba hama kazi wa patiri rero niwe kiranga kuko kiranga w'abarundi yari nka pastori yari nka patiri yari nka shehe nabo bitwa kumwe ni kuko nanje novuga nti shehe ni kiranga canke shehe ni igihweba ntimuze mwegere ibiki nkamuvuga nabi none ko bavuga ngo basenga kiranga oya kujya no kubesha bambaza imana baciye kuri kiranga ubwo kiranga wumva bamwita kiranga imana n'umuntu yaranga inzira nziza inzira zigororotse zitwara abarundi ku mana urumva ko yategeza guca mu nzira y'ibishegu urumva yuko ega ibishegu n'ubu bavyitwa bari ibishegu amajambo mabi oya ibishegu ni grade mu mwuga mu mugirwa wo kubandwa ibishegu washaka n'ibigori none ikigori zijya ntete iyo ukaranze ntete ugomba gusya bijya vyaturaguritse cyane bavyita ibishego mu Kirundi jambo rimwe ryasigura ibintu byinshi buze gusoma nosoma igitabo buze gusoma nosoma inzoga buze gusoma nosoma nturi mu mazi ndiko ndoga buze gusoma nosoma ivyo wiyumvira nabona kwivoro yawe ari ukungirira neza cyo kungirira nabi kujisho rigutuka inkuba ntisa ni gutuka inkumi bashobora gusoma ivyo uri kurapanga nkakumenya ubwo utahure neza ibintu byo kubandwa ni indirimbo ya nyuma yasozera igikorwa cyo kubandwa bita burasembuye isigura burakeye iyo mbyino yitwa burasembuye yavugwa na kiranga yatowe bamwe babaza kuvuga ati kiranga kiri umweru akavumera ati vumera inka umva kiri umweru cera yarayisize n'ibintu vyera yambaye impuzu zera n'umuntu yera nk'umufumu oya none patiri ntiyambara ivyera pastor ntiyambara ivyera abakwezi ntibambara ivyera abarindi barakunye undi basigaye bambara impuzu zera ibaragera kwera none kumenga kino kiranga yagira nuvuga les gestes nkizo zigira abafumu oya barabesha none mbega ega nuko utabizi abapfumu bari mu kwisi yose yari abapfumu umwami Faraoni ntiyarafise abapfumu na Bukuduzoni ntiyarafise abapfumu ariko bakoresha les esprits sataniques mbega esprit satanique no kuvuga iki esprit urumva hari iciza n'ikibi kwisi hari iciza n'ikibi sivyo wowe rero mbwira umuntu w'ikibi asabira abarundi imana iteka n'itekane abasabira amahoro abasabira rekamanda ikubwira iyo mbyino yitwa burasembuye burakeye uba bakoze bariye bateramye bibanze ku kibazo gihanze umuryango cyangwa ikibano batumye kiranga kiri umwe bati vumera inka bati ivyo tugusaba kiranga bingana ubwoya bwinga no muri tuvuga ngo tubiheze uradukandira ku mana y'u Burundi iduhangaze kiranga rero agaca afata ijambo akivuga ati ni jewe rubibi rumanzi naciye mu kabande ndabandanya nca mu tobotobo ndatobekeranya nca mu masango nsanganira mukuru wanje umwami ati ndi musongora nyundo wa kabunga ka mukanya ndacakugendura uracatangura nari nka ku rugomero ukazitanga gushoka genda usabe mukuru wanje umwami nzokuja imbere asigaye uzotunga bitungana umva kiranga wenye narivuze ati ndi rubibi rumanzi umva ndi rubibi ndafise ikibibi cyari ikimenyetso cy'ubwiza kugira ikibibi cy'amaribori byasigura ubwiza ndi rumanzi meze nka ca gikoko ciza umwami akenera kugira ngo azokwambare urugori ku mutwe ubwami umva ndi rubibi ndi rumanzi ati kubera ubwo bwiza bwanje n'ubukerebutsi n'ubugororotsi bwatumye bangomwa ngo nje imbere y'abandi mu gusaba imana naraciye mu kabande ndabandanya nca mu tobotobo ndatobekeranya ngeze mu masango nsanganira mukuru wanje umwami ubwo bwiza bwarantambukije izo obstacle zose kubera ubugororotsi kubera ubutungane kubera ubuntu kubera ingingo nta na hamwe nashobora gushika n'Imana noyishikira ati genda shika mu masango uzubaza hariya imuramvya mu masango ni umwami yahagaraje kiye kota akazuba ati nashitse nsanganira mukuru wanje umwami wa muntu kiranga aramaze kwemeza ko umwami ari mukuru none kiranga aracabaye imana ko imana iri hejuru y'umwami imana umwami Uburundi kiranga ariyemeye ko umwami ari mukuru caka inyuma nagize ca mbere yuko yasengwa sivyo ico kirasambutse kiranga yarabeshewe si imana n'umuntu n'umuhuza w'imana n'abantu kujya kwa patiri kujya kwa pastor kujya kwa shehe ico ni kinyoma ca mbere abo mu madini n'amashengero je nageze kubisaba guserukira papa ngaha mu Burundi murakwiye gusaba ikigongo nishu yampaye uwo munsi yambwiye ngo mbega twogisaba ngo nikiye cemeza ko mwokiduha wowe ivyo ntavyo umenya saba ikigongo gusa nisiye tuzovyimenyera mugabo ico ni kinyoma barabizi abarundi bami basenga imana imwe rudene na zibiri
kuya kwa Islam kuya kwa Katolika kujya kwa Protestant ego Nijya twemera nyene Imana Imana imwe udende kandi niyo Mana nimwe si zibiri hirya yabo niyo yiwacu Imana ni imwe nukuri Imana ni imwe hamaro kiranga yaheze ivyonye yaca afata ibikobekobe agaca afata umuti witwa umuhozo wava mu vyatsi byinshi bitandukanye by'amacana n'ibindi akaja aramija yazunguruka urugo rwose ataba mu ntara z'urugo amija amazi ati inka iri muri runo rugo itarima irinde imaze kurinda ime kandi ifate yafashe igira amezi nayo y'amezi hake ihaka ntirambuwe kandi niyavyara ntirenga umukamyi cengwa irenga inyana Imana zirinda umuyaya n'umupfube aho iwanyu harangwa iteka nitekane hazira intimba hazira intuntu hazira amaganya hazira akabonge hazira ikiroroge mbega umuntu asaba ivyo iyo ni esprit iyo esprit ni urwanko iyo esprit ni ikibi umuntu asaba inka ko zigwira imirimo ikimbuka agasaba abansi ko ati muzorenguke abansi barengane murengane abansi barenguke nimwarengukira rimwe abansi barengukira ukurengwa uwo muntu akurinda ivya agusabira ko wokira ivyago n'ivyaha uwo muntu ni mubi kiranga yarabuza ko abantu bacumura yarabuza abantu kone yarakubwira ati none yavuga ati ndacakugendura rukuvuga iki nawe usaba ivyo uzoguma ndakuraba ko ubisaba ubikwiye ubibereye atembere babura catanguranywe n'inka ku rugomero ukazitanga gushoka yavuga ati nturaba umugororotsi nyamugororotsi kuko kugira ngo nawe usaba nawe ukore ko mu gusaba kwa dusaba Imana nayo hari ivyo dusaba aho kwigora ushaka iteka ritekerera no ugomba ko Imana ikugirira neza kwiguhezagira kwigufasha nawe kora woneshe ntutukane ntiwibe ntubeshe ajya amabwirizwa 10 ivyo kiranga none reka abantu bani ugutwa na gutorera asha ugutwa na gutorera twarambaye baraturambikwa ibara baratubeshera mugabo uko niko kiranga yaguye avuga niko yavyutse avuga n'ubu niko avuga ko kiranga ntaho yagiye aracari ngaha nakubwiye jewe habonetse erega urumva baraje baratubuza ahanye nuko turiko turanaguka turiko turasubira kwiyumvira kugaruka ku isi ngo turime natwigishe yuko kurima ari guhamba amaguru ari bibi kugira azoca turajya inge zivuye iwabo ubu ni imbuto zacu barazishe dusigaye tugura imbuto zivuye hanze zimutera rimwe utobika kw'imbuto naco batagize ngo bazobatugira abaja nyuma umuntu umaze kuvuga ko kera Burundi yaribikira imbuto kandi umuntu aho yakena gute ntiyajya imbuto ati eka imbuto barazisonzana impuzu y'urubanza warayibika niba yambara umwanya wawe ko nzomara urubanza agomba kumaramara izoguma ibitse nzoyambara ku rubanza gusa ngo rero twara impuzu nta mpuzu y'urubanza ikibaho imbuto zarariye ngo tuzerize ngo imbuto zizova hariya na hariya baratumaze ubwo rero bareke kubesha abarundi bamye basenga Imana niba bakera baciye kuri kiranga canke no bakiriho uyu munsi harabaca kuri patiri uyu munsi harabaca kuri pastori uyu munsi harabaca kuri shehe amadini ni yubahane nta risumbirindi ni inzira zitandukanye mbwa zose zigana umusozi umwe zigana ku Mana Imana yo ni imwe si zibiri si zitatu ego urakoze cyane uraduhe na conclusion yuko abarundi bari basanzwe bazi Imana kuva kera abarundi bari basanzwe bazi bijyanye n'Imana itubuza itubarira idusaba ko twoyisenga buri munsi kandi ko tworeka gukora igicumuro urumva yuko umwigisha canke mutama umushinga naye kare gwarageje kubidusigura neza tubari ati nuvugana kiranga yarabuza abarundi ko bocumura yarabuza umurundi ko abikinebwe kareka gukora yarabuza yuko umuntu atoreka gusenga yaratumirira abantu baje gusenga Imana kujya nyene Imana ibidusaba urumva yuko ivya bintu bavuze ati ukunesheje byose arabikwaka acazana amabwirizwa yiwe ariko rero inkuru y'umwana isubira inyuma reka dusubire kuri ya suje y'iwacu imwe yatuma twese tubura basokuru bacu dukora tutabona ba muyomba tutabona ba shangazi tutabona ba mamudogo tutabona ba inarume hariya kutuzi neza yuko ivyo bintu bitameze neza vy'umuhutu n'umututsi n'umutwa n'umuganwa ko hari ibintu vyazanywe n'abarengero timbega kubera iki gushikana n'ubu no muri constitution y'igihugu cacu bikirimo nakubwiye twari ishano ryinshi aho general riye kumbure shoba ko uko wiga cyane hajya ni kujya gisha
nawe ujye wariye sirike je biko yamperamwo ubu niko ndogorora buhoro buhoro sinzi ko nzokira mbwa ico singisinzika kuko nanye sinzikaye kera kandi n'abandi tuguma dusaba Imana y'u Burundi kugira ngo ibakize abagiye mu biganiro vyinshi vyagiye birahuza abarundi nk'ivy'Arusha dufate Arusha cyane nivyo bizwi cyane novuga ko nabone hajya ntibaribo mbega ninde yabashikaniye Arusha yagenda n'indege ijya ndege ni yande ninde yari yitike y'indege ninde yabaja mu gutwa ati mwe muje kuganira gutya musaba ibi nibi hajya hari abantu bari hajya bo barafise n'ikintu bariko barategura erega hajya muri Arusha ngo akari mu nda y'ingoma kamenya n'uwayikanye uwabatwaye Arusha uwabatoje Arusha arahari uwabacikanye Arusha arahari uwabafashije kwandika ry'amasezerano hajya bandika hafise umuntu aje abafasha kuraba abakosorera n'igifaransa kuko ubwa mbere byanditse mu gifaransa urabizi ego mu gifaransa biri mu gifaransa umuntu n'abakosora arahari hajya hari akana ashiramwo twe tutamenya avuga ati nina kagira uku hazoca imyaka 10 canke 15 akaba kabone bace bacanamwo ntihagire ibona ivyabaye nko mu 2015 bace bagwana hama nibagwana nje mvuga nagasheshe jewe nitwe ugiye kubanguranya canke ndanabareke bagwane uzopfa nzohera uzosigara nzotunga hanyuma jewe nibasambura igihugu cabo afise ivyuma vyubaka nzoca ndabicorayo ndabidandaza ndafise n'isima bazoyingurira ndafise n'amabati bazongurira ati jewe ndafise n'imiti nibakomereka ivura ibikomere cane ndayitwara n'abaganga bazoca bahembwa amahera menshi zowe ndabatwara hajya ati ndabona neza yuko amakuba yaba ari amahirwe yanje ari umugani baca mu kiganda ngo maziga genteri yembwa riyesanye nuvuga ngo amakuba y'inka niyo mahirwe y'imbwa kuko inka ipfuye kumbwa n'amahoro cyo nka mayezi n'amagufa cyangwa inyama mbi y'imizigi abantu batajya ibitomboye iyo rero igihe baje kuganira bijya bakandika abahutu n'abatutsi niko bari ababiganira kijya gihe niko bari nabwiye ko no munsi wovuza abarundi mu biganiro baganira ico ntacyo bogarukako kuko ico benshi baramaze kubimenya yuko ari ugwitwazo uno munsi umuhutu amerewe uwo bita uwo bise umuhutu amerewe neza n'uwo bise umututsi amerewe neza basangiye gupfa no gukira basangiye isoko basangiye za nzoga zimwe imyuka bita champagne niyo banywana niyo bamariranira imanza baratumiranira umututsi w'umukene nta mututsi w'umutunzi azomutumira mugabo umuhutu w'umutunzi umututsi w'umutunzi aramutumira bahurira mu manza akabareka abatunzi ugasanga abatunzi b'abahutu n'abatunzi b'abatutsi mugabo nta mututsi yatunze azovuga ngo akabarengangira akabareka abatutsi kandi ngo zihamagara abatutsi bagwara amavunja na bamwe bagwaye amaso na mbandakara na bya bindi vy'inguge ngo je turasangira kwe ngo ni bene mama dusangiye ubwoko reka mugenzi nakubesha ivyo bintu abantu bariko barabimenya bariko baraca kenge mugabye vyarusha abarundi ntibari bwace ubwenge nk'ubwo baciye uno munsi sinokubesha nabo nyene barageze igihe bagira ivyo bita reserve bati ibi ntitubisinya ntituvyemera hajya muri biya vyarusha hariyo impapuro nyinshi z'ibintu bita reserve ati turasinya imbwa kuri ibi turabangiriye hari ivyo batemeye ngabo bamwe bakavyemera bakareka kuvyemera bavyemeye kumbure bati bizosubira tugarukane ega rero bababaye amasezerano ateka igikumu yo bati inzu yanje ntiyari bwaherereka twe turaganira manze mpeze inzu kuko ubu nivyahere ibiganiro none yanzu yanze izokuba nakubwiye ni inyange n'inyagirirwa inyondwa ico ndiko ndarondera haje umuntu wese ariko arondera umuzungu ari ivyo bariko ararondera vy'ibizoba bizomuha des opportunités mu Burundi uje kuganira hari ivyiwe yariko ararondera a court terme a moyen à long terme a court terme n'amafaranga yaronka ngira yubaka akazu a moyen terme yarakeneye kuzoja muri leta mu magaburanyama azonga ibibanza mu ntwaro a long terme nahavuga ati ibintu ndabona ntibizorama
nzosubira ntangure bishasha nzosubira kuganira ukundi bishasha ni byinshi hajya hari ibiharuro byinshi umwana wundi ngo yimba guhisha ivu ubona yaguhamvye gusa utamenya ntuzumenya ari yimba ikintu ngo ntuzomenya aho yagihereje ivu riba ryabitswa ahantu aja kurizana gusuka ko aguhamba gusa cyo bituma umuntu wese yiyubahe mugabo yiyubare yigenga ariko yigengesera kwiyubaha niko kubuza kwiyubara no kwigenga niko kubuza kwigengesera tube maso abantu benshi baja mwitiro rirerire bagasinzira niyo bariko baragenda no kuri kanura nayo yose bavuga ngo dusenge duhumirije turabaza oya turasenga kuri turabo jora abahiga no hino yuko wowe uri kukurikira imana muga ahantu hari imana shetani inyuma twaba shetani inyuma yagukononera urugendo rugana ku mana cyane urakoze cyane badusigure neza ati mbega ati kumbure tuvyizere yuko bizova no muri constitution yiwacu nuvuga rya jambo b'abantu babiri bave muri constitution umuhutu n'umututsi bavemwo b'abantu bazanwa n'umurengero ibihe bihereza ibindi ukwiyumvira kw'abarundi uno munsi no kubaho kwabo n'imigambi yabo ni vy'iki gihe tugezemo jewe ndiyumvira yuko mu myaka 100 canke musi y'iyo gato abarundi bazohinduka cane bona nk'ubu intwaro turimo irimwo abantu bagwanye bamwe bari mw'ishamba abandi bari mu gihugu icabajanye mw'ishamba kirahari carumvikana kuko igihe cyose uburenganzira bw'umuntu buzocinyizwa butazokwemerwa uwo muntu dont les droits sont confisqués azova hasi pour les revendiquer niko bigenda urenganije umuntu witege yuko bitebe bitebuke azorondera inguvu akakwivuna uno munsi ikintu kinezera ingwano twarayirangije turi mu rundi rugamba nko kubaho neza kuko nakubesha nitubayeho neza nkuko tuvyipfuza ubu nico gihugu nibaza conyene kwisingira ngo atamuntu afise indege yiwe je muhanurwa mu bihugu vyinshi abantu bafise ivyo amajete privé iwacu nta muntu afise jete privé aha mu busanzwe twese turabakene gusa nituraboro niturabinazi twese turabarushwa muri iyo migumo mu butunzi hariho abinazi umwe atanu umuyaga umutwara ashobora no kwinaga kwa hasi hariho umurushwa iruhande yo kugira ubwo bukene bw'ibintu afise n'ivyago vyinshi aratsitara ariko aragenda hagatuka aramuja mu jisha ugasanga buhe maso abinya ashobora no kubona wakikure baramwoneshereza niyo arimye ugasanga n'umurushwa ariko abakene abarundi bose n'abakene kuko umukene umuntu agifise ico akeneye nta murundi rero n'umwe adafise ico akeneye abarundi bose n'abakene barakeneye ubwato barakeneye indege barakeneye kugwiza ubutunzi bwabo kugira ngo bafashe nabi iwabo bashobora gusanga waratunze iwanyu mugabo ufise nk'abantu 100 bipfuza ko bagaburira akaba atavyushoboye je nibaza ko uca wipfuza utunga cyane kugira ngo abantu bose niburi burufuti none wacu 100 cyangwa mwebwe banza mumvira akira ndabagirire neza je murasenga iyo ngira nje ukazi mu gatondo ndawe Imana ndagusavye ushike ku kazi ntabonye isanganya na rimwe je singira isanganya nta nje guca sisange hari wagize isanganya kuko nje guhagarara nje kumufasha ndagusavye mu nshuti zane mu bagenzi bantu tuzi nanye nagire umugira ingorane kuko nibazigira bacu telefone n'ivyo nari gusumiye amafaranga nari gusumisha tuyagabura usara imisi yose rero usenga neza usabira neza abandi bamererwe neza uvume umererwa nabi wenyene abantu benshi ntihazobura nabakeyi bahugirira neza ntuze bigere usenga wipfuriza nabi uwundi muntu ikindi none ko nabwo uno musi kindemesha baba bahoze ku rugamba mw'ishamba baba bandi bari barabarungitse ku rugamba mw'ishamba abana babo no munsi bigana mu makaminuza mu mashuri ngaha mu Burundi abandi bari muri Amerika abandi muri Australia abantu bariko hari ivyiyumviro bakura hariya kuko rero kamere na kameremere niba bakamere kaba abahutu n'abatutsi kameremere bazokura hariya ni terambere no kuguruka mu vyiyumviro kuguruka mu mutwe mu migambi agiye bazotaho abantu bati c'est fini la récréation ibintu ba data basokuru bacu babayemwo turarambiwe reka ubunye twiyumvire intuze ya terambere mu gihugu treca mu kuzimu izo hejuru zizoboneka vuba menga mushanganje ujego bariko barabitegura ngabo yumvire nizica mu kuzimu kujya kwa Londres amatrene usanga yaca mu kuzimu numenye ijoro n'umuranga aca matinere hari hasi haguma ari kwa kundi nyene ivyo rero bizoshika twebwe ntituzobishikako mugabo abana bacu bazobidushikanako n'abuzukuruza ubundi buzohinduka
amaguru akuranwa kuja imbere aha turi uno munsi siho twari ego mugabo bozogira mu myaka ijana naho uzoba candika ngo abatutsi 70 ngo tubaha ibibanza bingahe kwijana ngo bahutweka bazovuga bati abashoboye gukora ibi niwe bazobikora ivyo tudashoboye nk'abarundi turabiha abakongomani turabiha abatanzania turabiha abantu buze bo muri Polonye turabiha bo muri Moldavia muri Malezi baze babikore kubera ubwo bushobozi bafise none wowe ukeneye kugura kamera nziza nk'iri kurakoresha wigurira umutu cyangwa umutuzi wigurira umushinwa cyangwa umuntu w'i Dubai afise kamera nziza none uko guhinduka ugura ikintu gizicyo kikumarira ukoresha unafise icyo kumarira ego urakoze cyane udavuga umushigara kare ko aragaragaza kudusigurira neza cyane antuka uwize yumvise ushaka kwiga yumvise yize canke nawe nyine ushaka kungura ubwenge nawe nyine yabwungutse ariko novuga mu gice gikurikira kumeza tutatukoza kumbaza ko na cyane cyane kubijanye n'ivyo nyine byagenda vyonona novuga ubwenge bw'abanyagihugu bamwe basanga biko bidutwara muri za zuguru zidahera mbega nko muri kino gihe novuga hegereje amatora ni giki novuga uhanura novuga umunyepolitike novuga n'urwaruka kuko urabona nibi byose by'abahutu n'abatutsi byagenda bitana cyane cyane urwaruka twaguma duhura mu mporero urabona 2015 ebana jeunesse vraiment yaragize ikibazo abajene benshi baratakaje ubuzima muri 2015 abajene benshi barahunze abajene benshi barahinzwe n'abanyepolitike mbega ni giki uhanura umujene ni giki uhanura novuga umunyepolitike kugira ngo nizisubire kugwa muri ako kaga ka 2015 cyane kanona ntuwa urakoze cyane yewe impanuro ntanga uja gusanga n'abandi barazivuze ubwo dufise umukuru w'igihugu ahanura yama ariko arahanura dufise indongozi zitandukanye zamaze ko zirahanura abakozi b'Imana nabone turabasaba baje baravuga ivya politike kenshi muri iki gihe je muri iki gihe mwebwe mukoresha ibinyamakuru isamiriza amakuru mwoja murafata umwanya wo gukebura abantu bose mukebura abanyapolitike mukebure namwebwe hagati yanyu kuko hariho abantu hariho abita mu gifaransa les pécheurs à nos troubles uvuga ati hamwe yamazi yotobeka n'ifi no ifata itambonye cenja kwifatisha iminwe nteza ngo imbone munyapolitike tubasaba gico no bahanura no gukura gukura sogira imyaka myinshi oya hajye ukuri ngo ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi bashobora gusanga umuntu yakuriye imbere ugasanga kana gato wiga mu mwaka w'8 w'9 afise ivyumviro birashe gusumba umutama afise imvi afise imyaka 60 kubera iki kera baco ngo yakuriye imbere ngo yakuriye imbere umuntu akuriye imbere basanga simuremure cyane mugabo arakuze mu vyumviro no mu bikorwa bishaka abanyapolitike bakuze ngo base maturité muri maturité wowe ni waba ugendera ushaka iyo demokrasi data wanje umuzungu yaguhaye kuko iyi demokrasi y'abarengero ntisumba demokrasi twari dufise ku bami bacu reka abarundi bari baserukiye biciye mu miryango ibwami n'inkuru itanzwe ibwami uyu munsi yarayishikiriye abarundi bose kuva mu manuko mu buraruko mu buseruko mu burengero maturité no kuvuga yuko uheza ukaja muri ayo matora cugenda mu matora kujya bayagira muri bijya bihugu biteye imbere muri demokrasi naho nabone bagifise utugorane uramaze kubona muri Amerika amatora ariko araba barakurana kagashambara baratukana cyane bimwe by'abungere rero abungere batukana mugabo barahamagarana rero bita guhamagarana ati mpamagaranda kwitabe niko bavuga mu Kirundi ugasanga barafitanye inzigo hajibona mu Faransa leta ijyaho ati nijeho mugabo nizorenza amezi 3 ahubwo hageze je nibaza ubwo barundi n'abanyafrika muri rusange ntihageze aho twokwicara tukiyumvira mbega ubwo umurongo twakurikiye ni ubwo ni twakurikiye ubwije ubu nitwinjisha amba tutazi bwa zoca inkoni tutazi ko nabo batubwira ko ari akaroro muri demokrasi n'abafaransa n'abanyamerika urabona neza ko bikibagora cyane biracyabagora basigaye barimo akajagari kenshi ariko twebwe rero tumve yuko igitungisha abarundi mvuze abarundi no kuvuga abarundi muri rusange samatora sino kuyatsinda ikizotungisha abarundi nuburi imbere ya byose nuburi nyine ubworozi uko abarundi no munsi 90%
batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Rero bagenda bagira abarundi bati muje mu matora mugabo mutibagiye kurima. Umunyapolitike mwiza guma ahimiriza abarundi kurima no korora. Hanyuma kuko amatora aheze ntuyarya n'ivyayavuyemo ntubirya, uzorya umwimbu uvuye mu burimyi n'ubworozi. Ivyo vy'amatora dufata ko ari ibintu bisanzwe, ko ari umwimenyerezo usanzwe ngo dusubirize indongozi zacu. Hamugwaruka tugende dutore imigambi, dutore abatuzana imigambi myiza yo dutambutsa ku yindi ntambwe, kandi bazobwire ngo muri aya matora ngo ujyeho mu mugambwe canke uri ya runani muri ya mugwi muri mwahuru z'umutera ibuye canke uzumucire kwa mate. Oya, amate meza n'ibuye ryiza dutera ngo tudahuje ivyiyumviro bibera muri muri ka kazu k'amatora. Uzogenda uti bajye abantu bavuga nabi batukana badusuzugura kugira ndabereke ko njya nkaravye jewe ijwi ry'iwanje ndarihawe atatukanye ugire kwandegura imigambi myiza, umuntu wese atore ikimuteza imbere. Hanyuma amatora aheze abantu baje baribuka gukora ivyo bemeye, duteze imbere abantu tubatambutse ku yindi ntambwe. Ega hazogirye bazihoza umuntu akora ibintu vyiza, abantu bakaronka iteka n'itekane, bakaronka aho baba bakubahwa, aho baraba bakaramutswa, bakabona kazoza, amashure meza, amavuriro meza, amakaminuza meza. Arige bavuga bati nta matora dukeneye, uyo muntu nabandanye yitwarira. Nidushaka ntituje no kwiyandikisha, twiyandikisha ngo tugireme twari twaramura imyote uwo muntu nagume ko nabandanye. Twifuza ko umunsi je nivyo nipfuza, niyo ndoto yanje. Ese umunsi umwe abarundi bokwanka kwiyandikisha mu matora, bakavuga bati nayo dushaka uyu muntu ivyo ariko arakora hamwe yo nahinduka tuba tugowe. Ivyo naho ndiko ndabivuga no gupfa kuvuga ko hari nzaboneka umuntu ameze gutyo, abanyine bavuga ati mushaka muyazane ejo ahubwo tutore ubunyene ntiduhindura n'uwo nyene acaguma ari uwo nyene. Mugumva kubera ko tuba turasesagura amafaranga. Uraza amatora uburyo atwara, ego atwara amafaranga menshi cyane, imamiliyaridi menshi cyane. Ayo mafaranga tuyakoresha mu iterambere ry'igihugu. Nibyo turaja mu matora aho ku mwami nta matora yawe, urabo demokarasi yari ishinze imizi gose cyane. Ego murakoze cyane, nashare cyane kuri ico kintu cyuko hanura nuvuga la jeunesse n'abanyepolitike, cyane muri kino gihe twegereje amatora turagihawe inyishu. Nikini wari wavuzemwo cyo gusengera abandi, wavuze ati ukiva muhira uvyutse uravuga ati mana ndagusaba yuko aho nza guca simure n'isanganya, simure n'umurundi mugenzi wanje agize ikibazo, sindonke inkuru y'urupfu umuryango wanje cyangwa ku mugenzi. Byarashitse turabura umuvyeyi mu gihugu twose, barundi turabura umuvyeyi. Ujya musi wakugendeye gute? Uvuga ashitse kuvuga nyakwigendera nyine icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ujya musi wakugendeye gute? Bawita umunsi mubi kandi si kuri jewe gusa. Wewe waruciye ubwenge kiyagende. Umuntu wese aciye ubwenge. Hari igihe hari umuntu babaje hari iwacu bati mbega igihe u Rwanda rwatera wagize ubwoba. Ateka tije nagubinirira ibigori, tubona ko ibigori byari vyeze, ataguma n'ibigori vyokeje n'ibitetse, bitekeje amashijwa n'ibitetse bitonoye. Bati mutima ntiwasinze, ateka namba ntiwasinze. Ati sha ntawe wari ufise. Ati we nta mutima wari ufise. Uba rero umuntu umutima utasinze, umuntu atahungabanye, umuntu novuga atumvise ko hari ikintu gihinutse, ko agiye mu vyago. Nibaza ko ashobora kuba afise ingorane. Ikere y'umwami apfuye, kuko umukuru w'igihugu yadutwaye kiyege n'urutwaro no munsi basubiye abami. Mbere ora n'inzu n'ingoro akoreramwo bayitiriye umwami, bahita kwa Ntare Rushatsi hajyanye no kumva ko dufise umuvyeyi. Nibo rero umuvyeyi nawe igihugu n'igipfakara, ahavuye haza uwundi. Kandi ubuvyeyi umutima wa kivyeyi yazanye na leta mvyeyi. Ubuvyeyi umwami yari afise naho nibategerezwa agendera muri ayo makanda, agira bwa buvyeyi nyene. Yo rero umwami yapfuye kera, abarundi bacu bavuga bati ijuru rirakorotse, umuvyeyi aracitse ibere. Urumva umuvyeyi acitse ibere, abana bacu bacika intaro ntibonka. Ijuru rikorotse, ubu ijuru n'isi bifatanye, n'urudubi ruvanze kandi abantu baca bapfa. Kiya gihe rero ijuru ryaratuguyeko, kiya gihe rero kugira ngo utegere neza uko twifashe, uko twamerewe, yanaguha akarorero ingene umwami apfuye vyagenda. Hariho umuntu bita umugururanyoni mu mico
y'abarundi ku ntwaro za cami umuguru wa nyoni yari umuntu ajejwe kubika umwami yapfuye uwo muntu bamutekerera isaho irimwo ivyo kurya vy'ubwoko bwose agaca akwira igihugu cose agenda aravuza induru avuga ati barariraguye mu gihugu ijuru rirakorotse muvyo yacitse ibere umwami yatanze abantu bose bavyumvise baca batora amabuye n'ingegene z'ibiti bakamutera batitera iyo sema uzogwa imbere genda uragapfuta vuzura urabuze ivyo uvuga ko ryari ijambo abantu badashaka kumva umuguranyoni rero yarinda yasangukira ku nzira ubwo bamwita umuguranyoni kubera iki amabuye n'ibiti vyaterwa n'abantu mu kirere vyatumye inyoni zose ziri hejuru ziguruka ryari ijambo rigoye kuvuga cyane cyane rigoye kumva ko abarundi bose baca bimosha inka baca bacura ntizasubira guturuka kugeza ashinguwe inka ntizasubira guturuka urumva rero vyari ibintu bibabaje cane n'igihe rero umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashengereye twaracitse ivutu gose kuko bwa mbere hoho vyaraye giturumbuka nta numwe yaravyiteze bari twiteze kuzobona umukuru w'igihugu mpanuzwa jambo yabaye mu mabanga umwanya wa mbere munini muri historia y'abakuru b'ibihugu yarabaye niwe umukuru w'igihugu yaratwaye umwanya muremure uburundi yari yatanguje n'inyigisho zo kuzirikana igihugu inyigisho zariko zirafasha abantu benshi guhinduka twamubonamo rero umuntu azoba kiremesha mu gihugu urabona ufise umukuru w'igihugu nka Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ariko ararongora igihugu ugaca ugira iruhande abantu abahanuzi abajenama nka Petero Nkurunziza inararibonye ugaca ugira Domitien Ndayizeye ugaca ugira Sylvestre Ntibantunganye uwo n'umutahe munini cyane ku gihugu sinzi ko urabona iyo abatumye ko bagahurira mu kiganiro bakaganira abarundi bariga barajijuka yumvire rero uruhombo twagize mu gupfa kwa Nkurunziza yumvire hariho ntakubesha hari byinshi abakiba ntitwari bwamuhage mu majambo make yagiye iyo umuntu ukunda umuntu uvuga ngo uragateba gupfa ntebe kurira uragasaza wisaba uragateba gupfa ntebe kurira umva rero ko yapfuye kare yatumye turira iyo ateba gupfa ituba turarira kuko hariho byinshi hajya niyo bwatubwira amabanga yose y'igihugu ngo amabanga menshi y'igihugu hariho byinshi hajya yapfuye atatubariye ibyo rero twarahombye cyane nivyo rero twakubitiza ko agatima mu kubabara bya bintu yari yatubwiye azotubarira bimwe mwagiye atabitubariye hajya n'amakungu yarahombye hajya ubona abantu batwaye ibihugu amakungu abikorako ngo bagire ico bafasha hajya muri izi ngorane ziba hirya no hino muri Afrika babamukenera cyane bamurondera urabona yari yatumye n'ibihugu vyinshi bitangwa kwihagarara ko bikavuga biti n'Uburundi kagahutu tuzone gatoyi karankiye abarengero yuko bakagenza uko bishakiye natwe turanse kwisi nzima harabaye mu gihe ariko aratwara harabaye abantu bahagarara barumvise ko bishoboka yareretse abantu benshi muri Afrika ko bishoboka kwiganzura abakoroni nabo bagiye niho bakiri abakoroni baza mu nzira zitandukanye ariko mu Burundi ntakubesha yarabagejeje kure kandi yatumye n'abandi benshi muri Afrika bajijuka bakanura bakabona muri make rero nta kundi dukwiye kwama twiteguye umuvyeyi uramufise uyu munsi cyangwa umwana ni wabura umuvyeyi Imana niyizi naco turi yaba tubati naco turi tutagizwe n'Imana naco dufise tutahawe n'Imana ico rero Imana yakugize eje ishatse iragihindura wewe nk'uyu munsi umenyesha makuru eje Imana ishatse wowe pastori umwe avuze urwamo rwinshi cyane aguma yihanagura icuya yaguhindura agira umupastori jewe urona uno munsi ivyo ndiko ndakora ushobora gusanga ejo ndumurimyi w'amavoka rwangiranwa ugatangara ukuntu usigaye agenda umuntu w'umurimyi w'amavoka n'amateke aje nikorera gusa uja kumbaza rero ntungore nimanuke mwonga kuri amateke Imana ishatse rero cyangwa ivyo mfise uyu munsi wa kuba ndumukene ejo nkaba umutunzi uyu munsi wa kuba ntunze ejo ngakena inka zibona aho zami dukoresha ikirundi cya kirundi ushobora kuba uri umututsi ejo ukaba umuhutu urabitoye cyane
urumva nivyo kuko ni nabandi umutuzi uyu munsi narigeze kuba umuhutu ariko kandi Imana ibishatse bashobora gushika ngasubira kuba umuhutu niko bimeze cyane ego urakoze cyane none nk'umwe bagendanye novuga ukumbure waramubereye n'umuvugizi mbega nk'ikihe novuga ubona kumbure cyatumye canke n'ubu kikiriho icyo tuma novuga akiri mu mitima y'abarundi n'ubu atarahera mu mutima y'abarundi ni giki kumbure wewe nkawo mwagendanye woba uvuga ati coba kiva kuri iki kintu ahubwo rero uranyibukije ko namubereye umuvugizi abenshi barakunda kwibagira yuko nabaye n'umuvugizi umukuru w'igihugu aramutswa Uburundi kino gihe kandi ivyo wonye nibaza yuko nuko nyine abarengero batadukunda ari igitabo bita Guinness Book of Records iyo umuntu yakoze ibintu bidasanzwe yategerezwa kubironkera n'iteka ridasanzwe kubera nabaye umuvugizi w'abakuru b'ibihugu babiri akaba atahandi bigira biba ku isi nateze ku magashimwe k'ivyo bintu ariko ndasaba sisega jewe bashatse bazokampa bakagumije naho nta ngorane ivyo nzoga ivyo nahorako kandi naco bibaye ico ni ikintu gikomeye cyane iteka hajya kuba umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'iteka ridasanzwe hanyuma rero yaba kuri we yaba no ku wundi n'iteka ridasanzwe ico rero ndamwibukira ko ni vyinshi mugabo kimwe gusa nobwira n'abandi je ndamwitu n'umurundi warabonye bakubwiye umurundi ubaje nk'umuntu yanonosoye ivyigwa vya anthropologie na civilisation yakubwira ati ugomba kumenya umurundi ingene atezwa kumera n'ingene atezwa kwigenza ucubaza ucuraba ingene yigenza kuvuga make kuvuga bikenewe kurinda bano umurundi umwana akiri mutoyi yari yarezwe je nibaza yuko abantu bamureze mu ndero imwe y'ikirundi kama ivy'amashure ntivyaje gufuta ya ndero yo kuziko kavukira kuko hariho benshi ngwana dukunda kugira izi nyigisho zo mu mashuri ziraza kuremera ya ndero kama yo kuziko kavukire zigaca arizo zija hejuru wowe rero ko vyamugendeye ya ndero yo kavukire yo kuziko niyo yagumye hejuru ya ndero babwira umwana w'umuhungu akiri umukangara bati ni waja ku rugamba ntuze wuhure aho musangiye urugamba ntuze umere imizikunda ntuze wikinga amacukiro amacuma c'ibigango ubwo abahungu gwaramutse bati yamara rero urazibura uzibukira intore niyitabarutse ivyo yarabitegera yarazi igihe cyo kugwana n'igihe c'amahoro yarazi igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guhora yarumva ko ateka gusangira n'abarundi akabisi nagaye gupfa no gukira ibikorwa rusangi yakora gusumvya abandi haba mu vyo kubaka izi nyubako rusangi haba mu gusukura yagiye gukora ibikorwa vy'isuku yabikora nk'abandi bantu bashobora kumutandukanya yari umwene gihugu n'abandi barundi bose banganye ubwene gihugu hanyuma rero agakundana yarakunda gusabikanya n'abandi yimbuye abantu bose bagavuga ati abamenyesha makuru zubaze wenge ari mwari bwajane abazubaze abamenyesha makuru bamuzi bajanye agiye kwimbura n'intarima ikondo twisuka narabaha ahubwo gusangira guca icyo batakoze no kuja babwira ati kunda kurima mwamenyesha makuru ico naco mushasha arama yakibabwiye ati nimuze muri muramenyera kuja umwimbu mutazi yuva yenda murime aho yadufyinishe kuri ico kintu novuga nti nta ukora vyiza vyose arabaye cyo gufyinisha abantu hari igihe cyo gufyina igihe cyo konka no gucuka kandi hajya ngo umwana ntatinya gucuka oya natinya gukurikirwa atinya gucuka ya umwana yogumanya ibere n'ibibero nawe kurirwa n'ubushuhe canke ingundu naco byo mutwaye mwayibere kuva kwibere no kwibero biraruhisha cyane muri make rero cyo twomwibukira ko nivyo umutima wo gukunda igihugu ukunda abarundi kurinda kutikinga amacuma c'ibigango yego yari umurongozi abushitse hanyuma rero urinze ubona umuntu uzobona yankwa nabo barengero nyine turiko turavuga kumwe kw'inyanga itanyagirirwa inyagirirwa inyondwe baba babonye ico bamuhora hanini si kubera abatari wabo basangiye urukoba yarababujije ya nyondwe bari bakereye yarababujije za nyondwe zari kuwunka aribwo Burundi kuko yarababwiye ati mu Burundi uzoza gusuma tuzomusumisha ariko uzoza nk'umusuma tuzomwiyamiriza
ati Burundi ntibuzira icaha igicumuro bwakoze buzira aho buteretse n'ivyo Imana yabuteretsemo. Yari yamaze kumenya ibanga ry'igihugu, aramenya ico baduhora, aramenya gukingira ubutunzi bw'igihugu, kandi iyo mpwemu iryo ragi ikitunezera yagize yaturaze, urabona ko n'abandi n'uwamusubiriye ari muri ayo makanda nyene. Ati amakontra yose y'ubutare abantu baza kwiyorera uko bishakiye ntibishoboka, ndayasubiramo. Bijya byose uwo mutima wo kurinda wo kwa bantare rushatsi yarawuvyuye, uri kuraza no mu bandi. Jewe ndakesi nkekeranya, ubona uturongo na Evariste Ndayishimiye, mugabo ntawamaho. Inyuma y'imyaka Imana yamuteguriye kurongora Uburundi, ko jewe sinshobora kuvuga ngo ni 14 ngo ni biringo bibiri ngo ni 21, ivyo nta numwe abizi. Kuko abarundi nakubwiye abarundi bagoma umuntu nibo bimika, nibo hajya abarundi uno munsi abarundi nibo bami, abo nibo bami, nibo bati ganza sabwa ico bashatse kiraba. Vox populi Vox Dei, ijambo ry'abene gihugu n'ijambo ry'Imana. Bahagurutse bati Evariste Ndayishimiye yadutwaye mu mbona kazoza, yari yatubwiye ko tuba twifashe mu 2040 dutembere muri 2060, agaca bishitsa muri 2030. Oya ngiye kure muri 2027. Aca bamubwira bati umve rero sha ntuva ngaha yoja he, abantu ntahaja, tugufashe mpiri urabosha, bandanya ahubwo bandanya uzogenda Imana yaguhamagara. Ibyo byose ko n'ugushaka kw'abantu, gushaka kw'Imana n'ukundi hazoba icari kuba izo uko Imana yabiteguye, yabawe yabajewe yabawewe, baba nabo barundi, baba bamukunda cyangwa bamwanka, ko n'abamwanka barahari, nta numwe abizi. Ishaka ry'Imana rizoranguka. Urakoze cyane. Nuvuga mu gusozera, hari imigani ibiri yakunda kuducira, ntitukizera inze no ku kimuhana kazi imvura ihise. Icambere uvuze bwa mbere si umwibutsa, ahubwo yari impanuro. Twirinde kuzera inze, kuko akimuhana kazi imvura ihise, ni uwo mwibutsa rero. Yego atakimuhana kazi imvura ihise. Tumenyere kuba babarundi. Nawe sokuru wanje ahora ntukana, nani nzi ngo ni igitutsi, yambwira ngo bagasaza wisaba. Nuba gusaza wisaba no kuvuga yuko uzosaze atamuntu utega amashi, ufise ibigutunga hamwe n'abuzukuru biruka bazi wawe bafise ico bagaburira. Yashaka ko barundi bosaza bisaba ntibazera inze. Yavuga ati mu Burundi isi iradukwiye, ubutare n'agataka Imana yaduhaye n'ubutunzi bwinshi buradukwiye. Ati ivyo dufise ubwenge bwacu bwoshobora kutubeshaho, twagenda tugahaha tukisumaho no mu makungu. Uba rero nituame twizeye yuko arazodushoborera ivyo tudashoboye, twebwe turashoboye. Twiyemere tuba abahizi, tubikore, hama rero turubuhererekanwe, tubere umutahe urunganwe ruzodukorera mu ngata, turondere iteka ry'abana bacu, ry'abuzukuru n'abuzukuruza. Kubona kure ntuzukore uvuga ngo jewe ngo twe n'abana banje nivyagenda neza bizoba beza. Oya, hagwiyumvira uti umwuzukuruza wanje nifuza ko bizogenda gutya. Nukuri je nonezerwa naho no kwitaba Imana atakintu na kimwe sigiye umwana. Mugabo nkabanzi umushinge twashinze n'abandi barundi, uyu mwana wanje azobagira kugira mu bigero vy'imyaka 50, afise ahaba, afise akazi keza, avugwa neza. Ikitavuzwe co nabuzukuru biwe n'abana biwe bizogenda neza. Tugiye turagira ngo vyo kubona kure, kujya bashinwa bakubwira ati twebwe tuko twiyumvira ingene mu mwaka 2003 ubushinwa buzoba bumeze. Niyo baratanga n'ideni ry'imyaka 1000, none ko ubushinwa buzobandanya nibazo twe tuzovyishurwa, turamutswa ubushinwa uno munsi, izokwishurwa inzukuruza z'abuzukuruza bacu. Ivyo rero ni ijambo ryiza yatubarira, menshi yatubara ati abantu banje bishwe no kutamenya, yabikura mu ijambo ry'Imana. Aya barundi turishwe no kutamenya, turakurikira. Ni nkuko wowe watanguye ufata ko kubandwa
uva umenga ni n'amashetani n'ibintu bibi mugabo umaze kubimenya ega naje narigeze kuba ariko ndabizi narigeze kuba nadibuka ko hari amashengero uzogose inkoni bariko basenga ngahaze dukubite kiranga ariko barakubita n'ibikoni bariko bakubita kiranga mu biyo niba mwari muzi wo mukubita ariko muri heko ego burakoze cyane kumbure twayaze byinshi cyane akaryoshe nigabura mwitama ndabizi ari abantu benshi cyane bakunda irebe media kubera ibiganiro byinshi novuga by'akahise k'igihugu cyacu cy'u Burundi ndazi murakunda histoire cyane ndabizi neza yuko muraza komanta muri benshi ariko reka tugushimire novuga mwubahwa canke novuga umushinga naye karegwa waduhaye kano kanya nanje ndabashimiye cyane urumva mukiriro bwangu bahabona ukahabonera mugabo iyo umuntu atagushize ahabona ntawe ukubona ko mushize ahabona rero ntakumbure ndiko ndarengana nzoja no ku manza abantu banterekeye kuya nterekera abandi mungiriye neza cyane tubaye magiranira Imana bahezagire ego cyane hanyuma mwijambo rimwe novuga uwanura uvuga umurundi kazi novuga umusore n'inkumi twese muri rusangi kugira ngo ba bantu babiri batuvemo mu mutwe dutahure yuko ari abantu bazanywe n'abarengero uko bari kera barabahinduye bagira abandi bantu biroroshe cyane umuntu wese yumve ko ari umuntu yumve ko ari umuntu wiko iteka Imana yamuteye jyambere ari kumurema nk'umuntu itamuremye nk'urukwavu itamuremye nk'inyoni yamuremye ari umuntu bariko baravuga bavuga gateka kazi na muntu n'umuntu wese uwo muntu rero amenye ko igihambaye atari kuba umuzungu atari kuba umwirabure atari kuba umunyamerika atari kuba umunyafrika atari kuba umuhutu canke kuba umututsi atari kuba umunyagitega canke umunyabujumbura igihambaye no kuba umuntu akora ibikorwa biranga umuntu by'ubuntu by'ubutungane by'iteka abiteguriye no kubiraga abana n'abuzukuruza yibagire cyane yikuremwo nta buhutu buzomugaburira nta bututsi buzomugaburira nta bututsi buzomuhesha akazi nta bututsi uzomuhesha iteka cyangwa ubuhutu kizomuhesha iteka n'ubwenge bwiwe n'ubuntu bwiwe n'ubugororotsi bwiwe ivyo bintu rero agerageze buhoro buhoro gukira nta ukira mu munsi umwe umuntu atora mitende agateba kogorora baje baragira umwimenyerezo uko twese twashoboye kubivamo n'abandi birashoboka ego murakoze cyane tubashimire namwe novuga muri ko murakurikirana kino kiganiro uri mu burushanwa mu mahanga ndagukingurukiye cyane ku kigoro wagize akariko kose nawe wese waravye ikiganiro kuva ku ntangwa wadukurikiranye wari kumwe natwe wari wafashe novuga agatebe uri muri salon wari kura projector kuri televiziyo yawe muri telefone nukurinda gukingurukiye ku kigoro kose wagize ndabizi neza yuko nawe we wagize ico ubungutse utungutse muri ikiyinye wungutse mu kindi ndagushimire rero hama kumbure twizere yuko nitwa kwifuza kandi gukorana ikindi kiganiro nitwa bakendera kumbere muzoduha kanya tubaha kanya nakubwiye ko umwanya kigera uhinduka umunsi n'amasaha 28 ntigera hino kandi ayo masaha yo mu Burundi niyo masaha yo muri Amerika umwanya hose ubangana nta gihe wiruka n'igihe utiruka nitwe twiruka cyane twe duhagarara abo ni mankenera rero muzovuza uruhanzo banabashikiriye ego murakoze cyane tuzosubira rero no gutaha ntiwibagire kugira subscribe bye bye